Kw'izina ry'abenegihugu bose bo mu ntara ya Gitega no kw'izina ryanje nyene turi n'iteka n'umunezero mwinshi wo gukezanya n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye yimitswe ku mugaragaro abarundi n'abanyamahanga babiraba kuri uyu wa kane uheze igenekerezo rya 18 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2020 ku kibuga citiriwe ingoma c'Igitega kiri mu mugwa mukuru wa politike w'igihugu cacu c'u Burundi. Turifurije nyine icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi kuroranirwa mu mabanga atoroshe yahawe n'Imana. Tumwifuriza kuzogira amagara meza, tukamwifuriza kuzogira ikiganza ciza ku benegihugu b'abarundi ndetse no ku banyamahanga, ariko tutibagiye kuzogira ikiganza ciza ku Mana n'urukundo rw'Imana. Abenegihugu bo mu ntara ya Gitega turamwemereye ko tuzokwama tumugamburukira, ko tuzomushigikira muri vyose na hose. Tuboneyeho ndetse kano kanya ko gukengurukira nyine icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi ku mpanuro nziza kandi zubaka yashikirije abenegihugu bose b'abarundi kubijanye no kwakira neza abaza gukorera mu mugwa mukuru wa politike ndetse n'abaza kuranguriraho imigambi y'iterambere. Turamwemereye yuko impanuro yaduhaye tuzozigumiza ku muzirikanyi kandi tuzozikurikiza. Tuboneho ndetse n'akanya ko kumenyesha abarundi bose ndetse n'abanyamahanga yuko abenegihugu bo mu ntara ya Gitega bamye barangwa no kwakira neza abashitsi, baba abarundi canke abanyamahanga. N'ikimenyamenya nuko haba mu ntara yose ya Gitega, haba mu mugwa mukuru wa politike ushashe ngaha mu gisagara ca Gitega, usanga intara zose zihari, abenegihugu baturuka mu ntara zose ariho bari. Turasubiye kandi guha ikaze abazoza gukorera muri uno mugwa mukuru wa politike ndetse n'abafise imigambi y'iterambere bifuza kuza kurangurira aha mu ntara ya Gitega no mu mugwa mukuru wa politike. Murakoze.